mu mazina yanje ni Bright Olivier Ndayishimiye, mugabo mu y'akazi abo niswe DJ Bright bivanye n'akazi nari mu ico gihe. Mu nyuma ndaba uwo bita Crazy Bright. Crazy ryaje imbere yuko nari DJ Bright. Ni umuririmbyi yitwa Marquin Steve. Nakoreye umuziki nimba ntihenze hari muri 2006 canke 7. Hama ndamukorera umuziki, mugabo uwo muziki ndamukoreye acavuga ngo you are crazy. Mugabo abantu bavuga ngo crazy n'umusazi, mugabo ni crazy mu bintu. Hanyuma acarishira mu ndirimbo yiwe ngo Crazy Bright, nca ndarifata uko onye muri production zanje zose. Iyo ndabishizemo mba ndi Crazy Bright kuko n'umuntu yari inyise. Navutse mu muryango novuga w'abanyamuziki kuko papa wanje ntiyari muririmbyi nashaka, mugabo yari umuntu akunda imiziki. Ico nzi coco nuko buri kuwa gatandatu weekend z'iyo myaka, hari mu myaka ya 80, weekend yose yaba yatumiye abantu bagasangira agacupa, bakavuza umuziki, bagatarika. Nibaza ko ivy'umuziki ariho vyazananye, niko ndavyibaza. Mugabo sindaraba yuko n'inyuma yabo hari abanyamuziki, mugabo muri bamwe maze kurondera basanze harimo abanyamuziki. Rero umuziki ni ikintu higukurikirana utabizi. Hanyuma bivanye no kumviriza umuziki, harigeze igihe ico gihe hari muri 91 narakunda kumviriza imiziki myinshi y'abaririmbyi bo mu Burundi, abo hanze bose. Hanyuma bica bimviramwo kuba muri 1992 canke na 3 bimviramo kuba gutangura kuja mu badanseri. Hanyuma muri 1996 nisanga ndiko ndaririmba. Ico gihe twaririmbira ku ma instrumentale kujya kwaba à l'époque ba Fizo akiri muri rya groupe yabo, ba Silas Ndamara, twiro tuba turi muri ivyo. Hanyuma inyuma yaho ntangura ivyo kuja mu DJ, ndanima mu mafete atandukanye, yaba anniversaire, yaba amadote n'amamariage, yaba amabonane n'ibiki. Mu nyuma ndaje mu maboite, ndibuka ko twanima muri Punta, turaja mu za Calvados, turahamara umwanya. Ariko mu nyuma 2002 niho naciye ntangura. Naho hose nari muri production, mugabo novuga analogique, mugabo sino production izi turimwo ubu twita ngo ni numerique, nazitanguye muri 2004 gushika n'uno munsi nivyo ndimwo, mugabo hari vyabanje kuba imbere yaho. Maze ikibazo cohava gizotangaza n'abariko baradukurikirana.
nibuka ko muri 92 narota kuba umupatiri. Biratwengeje nuko nyene bimeze, ibintu birahinduka kubera ico gihe narakunda gusenga, nari mu bakorezi, n'inyuma yaho naho nagiye mu muziki, naratwaye korale yo kuri nabaye muri korale ya Esprit de Sagesse, narabaye muri korale ya Saint Esprit, naratwaye korale imyaka ishika kuri 12. Urumva navyo ntivyigeze bimvamwo, umenga ndabibangikanya nuko nubwo hariho kumbura urugezo. Ica kabiri naco nuko nashaka kuba umusirikare. Mugabo vyagiye biramvamwo. Ubwa mbere passion nari mfise yari kuba umupatiri, iya kabiri yari kuba umusirikare. Ingene nirotuvye kuba umunyamuziki maze sinzi ingene nabisigura. Mu vyo nize mu mashuri asanzwe, narize ibijanye na scientifique, muri cycle supérieur nca niga ibijanye n'indimi, amarangue, hama mu nyuma nca niga ibijanye na production musicale, ibijanye no kwarujisa na sound cinema, ibijanye na son muri rusange. Hariho son zo muri studio muziki, hariho son zindi z'amafilme. Ivyo nivyo naciye niga, mugabo vyaje mu nyuma namaze ngira novuga guta umurongo w'ibirya vya mbere. Kwinjira mu bu DJ nibaza ko icanjemwo ni kubera ngene nabona muhira, novuga imisi mikuru papa yakora buri kuwa gatandatu, nabona menga bitanga ambiance, bitanga umunezero mu babanyi. Ndavuga nti ico gihe mba nari mfise imiziki myinshi, ico gihe twakoresha amakaseti nkaya, nari nayumviriza ndayafise ari menshi. Hama ndavuga nti kubera iki ivyo papa yakora vyo kunezeza abantu nanjye ntoyibandanya. Hama ntangurira mu quartier, baravuga bati turafise bateme y'umwana, turafise anniversaire y'umwana, woza kutuvugiriza, kuko barumva aho nari mbaye, barumva ko umwanya wose habaguma havuga umuziki. Bagira bati none ubu umuntu avuze umuziki nta kuntu twoza turamuhamagara nakatuvugiriza. Mugabo ico gihe hari umu DJ yitwa Ferreore, n'ubu akiri umu DJ yanima. Twarakoranye muri Punta, twarakoranye muri Calvados, n'ubu aracari muri Calvados. Niwe novuga ko yatanguye kunyinjiza muri ivyo bintu vyo kuvugiriza imiziki abantu bo mu makartier, mu nyuma biraguka. Umva nukuvuga uteza kuba ufise novuga umupare avuga ati jewe siho ndi, mugabo kubera ndiwe ndabizi ko bizi, ndakurungitsa naka. Muri iyo myaka je ndibuka igihe naciye ndabiviramwo, burya ntivyoroshe, bisaba inguvu, bisaba kurondera, bisaba kuba uciye ubwenge. Si ukuvuga ko naho nabivuyemo nari nciye ubwenge, mugabo
je ndibuka tukivuza muri Punta mu za 2004 twaronka ikonje yo kuwa mbere gusa, ni kuvuga kuva kuwa kabiri gushika kuwa Mungu twaravuza gushika isaha 11:30. Ivyo rero si ibintu vyoroshe. Aba DJ barafise akazi kenshi kandi mbona nako cyo kubashimira, bafise akazi kenshi kandi iyo bagahuze neza biragenda neza. N'akazi katoroshe naragaciyemo ndabizi. Akazi k'ubu DJ ntushobora kukabangikanya n'ikindi kintu, ntibishoboka kuko ntushobora kwanima ijoro ryose hama ngo kumuranga ukora ikindi kintu. Uteza kuruhuka kugira ngo usubireyo ubundi mwanya, kandi ubu niko bikimeze. Hariyo ivyo bita rendimesha, amafutere n'ibindi, ubu biragoye kuruta. Mugabo ntivyahereye aha, uno munsi babimenye ko atari vy'ubu. Kuva 2003-4 nabwiye ko kuva kuwa kabiri gushika kuwa Mungu twahera isaha 3 z'ijoro gushika isaha 11:30. Bisigura ko atakindi bakora. Nibuka ko twaca ducana tugatora agakaya tekera bita creme, pain creme sinzo kibaho, ugashubitana n'akavuguto gashoja kuryama. Rero ntivyari vyoroshe kandi n'ubu ntivyoroshe, mugabo nibaza ko ari akazi karyohera abantu benshi kandi abagakora bateza kukishimira, n'abagakorerwa bakakishimira bakagaha n'agaciro. Agacanje ko kuba umu DJ w'ijoro ni kamwe. Nibaza ko jewe ubu ndanywa inzoga, mugabo ico gihe nta nzoga nanywa. Challenge hari rero ukaba uri umu DJ urisekeza uko uvyumva, burya nibaza ko utoshika saa 8 utarahwana. Ayakurikira yoba kugoye kubera kuba wahwanye nyine. Nuko bica bitangura kugucanga. Mugabo hari aba DJ benshi nzi bakora akazi kabo batanywa inzoga bari mu kazi. Si ukuvuga ngo ntuteze kuzinywa, ariko uri mu kazi nibaza ko umu DJ yakora nk'uko dukora, uko twakoze canke nuko abandi bakora uno mwanya, akayoga yokihoze n'ayandi vyo muhanga. Jewe narinze mva mu mwuga w'ubu DJ atanzoganya. N'uwo mu DJ mugenzi wanje Ferore nta nzoganya. N'aba DJ bamwe nzi nta nzoga banywa. Mugabo bazinywa ndazi ko akazi katabaherera neza. Gahera nabi uko biri kose. Nararimbye nk'ubu mfise album 2. Hariyo album nasohoye yasohotse muri 2005, iyindi ya kabiri isohoka muri 2010. Ndiko ndiyumvira kuzishira ku ma platform. Ivyo bibazo bama bambaza bagati none wewe kuvuga ngo aririmba atatu tubona kuri rezo sosio nivyo ntaziriko, kuko ico gihe nta na rezo sosio zari zihari. Mugabo ubu ndiko ndiyumvira kuzishiraho, hama n'ayandi ma collaboration atandukanye zirahari. Kumbure abazishaka bazozibona, bazozumva. Oya, hariho izibona 2 kandi z'ico gihe. Izindi ndashobora kwiyumvira gukora izibona, mugabo niyumvira nti reka mbanze numvirize ubutumwa natanze ko ari uwo bwanezereye. Mbonye indirimbo yanezereye benshi, niyo nca nkorera amasanamu.
ku baririmbyi canke abahinyanyuzi b'umuziki canke n'ab'amasanamu, ico nobasangiza nuko ica mbere ni kuba professionnel mu vyo ukora. Ndagiyeko kubera iki? Kubera yuko iyo uri professionnel mu vyo ukora, ibindi vyose uramenya ngene bica bikurikirana. Uri professionnel uca umenya mbega umuririmbyi nakiriye isaha iyi n'iyi iza kuba iyo nyene, canke ivyo mfise namufatiye ndabibika gute, uburyo bwo kubibika n'ubuhe, n'ibijanye n'ibintu vyose tekiniki. Je mpera kuri professionalisme kuko nzi nico ca mbere kibaho. Ni ukuvuga urashobora kugura ufate imashini iciriritse canke utazi ko ishobora gukora ivyo ukeneye, aho muri ico gihe ntuba uri professionnel. Kirazira rero kubeshera imashini ngo urumva ngo imashini yangoye, oya. Ni ukuvuga niwe wayitoye siwe yagutoye. Nimba ufise micro itariyo, ntuhave uyibeshera ngo urumva ngo iyi micro mfise ngo nico kibazo, niwe wayizanye. Ni ukuvuga ica mbere ni professionalisme. Professionalisme kirimo ibintu vyinshi munsi. Ifo ko baba abaririmbyi, baba abahinyanyuzi, baba abantu bose muri rusangi baba professionnel. Imbere yuko nitoza kurongora ishirahamwe, bisanzwe nari isanzwe novuga nserukira ishirahamwe mu gisagara ca Bujumbura. Hanyuma ndavye ishirahamwe Amicale des Musiciens du Burundi intumbero yari ifise n'ubu igifise, nasanze ko bibaye ngombwa noshobora kwitoza nkabaja imbere banyizeye, tukabandanya imigambi turi hamwe. Hama ndagira Imana baranyizera, kwari kugira ngo mve novuga muri cadre ya production, kuko ibijanye na production musicale aba ari jewe ubwanje, mugabo hari ibindi biba biri hejuru. Ivyo bindi biba hejuru rero vyasaba ko uba uri muri indi cadre iri hejuru. Imbere y'ukurongora ishirahamwe ry'abaririmbyi mu Burundi, nari sanzwe ndi novuga umuhinyanyuzi. Nivyo rero n'ubu nkikora iruhande y'ukurongora ishirahamwe ry'abaririmbyi mu Burundi, kuko urumva ishirahamwe ry'abaririmbyi mu Burundi bijanye n'umuziki. Nivyo rero mbandanya nkoramwo, mugabo hariho n'ibindi bijanye na communication bitandukanye, na publicité, ibijanye novuga ama voix off, ama documentaire, n'ibindi ibintu iruhande y'ivyo nkora nko kurongora Amicale des Musiciens du Burundi, nkora iruhande kugira ngo novuga mbandanye ndondera agakate mfungura, kubera ko hari abazi ko muri Amicale des Musiciens du Burundi ngo duhembwa n'ubushikiranganji, mugabo ntibwa n'ubushikiranganji kuko ni association. Twebwe ubushikiranganji bw'imico kama dukorana nk'abapartenere,
ntabwo rero twe duhembwa nabwo. Nico gituma rero hariho ibintu tuca dukora iruhande kugira ngo tubane tubaho, twebwe tubandanya tubeshaho n'ishirahamwe turongoye. Sinipfuje kurongora abaririmbyi mu Burundi, ico nipfuza kwari ukubaserukira novuga mu nzego zitandukanye, zaba iz'igihugu, zaba amashirahamwe yandi atandukanye, kugira ngo bamenye abaririmbyi ico turi, bamenye uruhara rw'abaririmbyi mu gihugu, bamenye uruhara rw'abaririmbyi mu mashirahamwe, kuko abaririmbyi n'abantu bakomeye cane naho abantu batarabimenya. N'abantu bwa mbere bafise ubutumwa bubiri. Ubwo butumwa bubiri ni ubwa mbere ni ugutanga message, ndayita ubutumwa, ni ukuvuga guhimiriza kuri ibi na biriya. Ubwa kabiri ni ukunezereza abarundi canke amakungu mu vyo dukora. Ni ukuvuga dufise imico ibiri, hariho iyo gutanga ubutumwa, hariyo n'iyo kunezereza. Rero ngerageje kubishira hamwe, nivyo nifuza ko gushikiriza kugira ngo aba na bariya mpejeje kuvuga batahukigwe mu vyo abaririmbyi bashobora kubahereza, novuga nk'intererano. Ico novuga nuko abantu bakora umwuga w'uburirimbyi, wo kuririmba, turakwiye gutahura ico turico ubwa mbere. Umaze kwitahura uca umenya ico ukora ico arico. Ivyo nahejeje kuvuga mu kanya, nuko umuririmbyi amenya uwo ari we, amenye ico atanga, amenye ico aterera mu gihugu, amenye ico aterera muri we nyene, kugira ngo intererano yiwe iteze imbere igihugu, iteze imbere we n'umuryango wiwe.